tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 19 ruheshi umwaka w'2023. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Vous écoutez Remesha Magazine. So good, so good. I got you. Mu biganiro biherutse twagarutse ku kiringo cyo kuva mu mwaka w'1960 kugeza ku 1972 tukaba twararonse icifuzo cya bamwe mu bakurikirana inyigisho z'itorero Burundi badusavye ko twogaruka ku vyaranze 1972 umwaka wabayemwo ugwimo mu Burundi bigahitana abarundi batari bake, bakaba barasavye ko twogaruka ku ngaruka z'ugo gwimo. Muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'umushinga ntaye dusanzwe dufashanya kugira tubashikirize kino kiganiro, akaba ari Romain Prince. Ndabaramukije Romain. Mwaramutse namwe Frank, kandi turaramutse n'abariko bakurikirana kino kiganiro, bakomeze bagikurikirane kuko ikiganiro kizodufasha kumenya ukuri kandi bizotuma igihugu cyacu kiba cyiza. Murakoze. Turi kumwe kandi n'umwe mu baserukira ugwaruka muri kino kiganiro dufashanya kugira dushobore kubashikiriza kino kiganiro turondera ukuri aho kuri kugira tumenye uko twokubaka uburundi bwacu n'umubano mwiza mu Barundi. Umushinga ntaye Kiki Daniel Ngendakumana, ndabaramukije. Nyiriwe neza Frank, mwakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ndahaye mwiriwe n'abandi bariko baradukurikirana Abarundi aho bari hose, haba mu gihugu canke inyuma yacu. Ndabahaye mwiriwe, ndabipfuriza n'umugoroba mwiza. Nuko turi kumwe kandi n'umwigisha wacu, n'umwigisha yitanga kugira ugwaruka n'abarundi twese dushobore kumenya ukuri muri kahise ku Burundi. Uno munsi akaba yaje aduteguriye agakemanyi k'inyigisho bijanye n'ivyashitse mu 1972 n'ingaruka z'ugo gwimo. Ndabaramukije muganga Alphonse Rugambarara. Murakoze cyane, mwaramutse Frank, murakoze cyane kudutumira gusubira kuyaga
n'abarundi. Turizeye ko ibyago bibashika ku mutima kandi twebwe tuzobikomeza mu nzira twihaye yo kuvuga ukuri no kwigisha akahise k'ukuri ku Burundi. Murakoze. Kino kiganiro kikaba kiza mu ntumbero yo kushikiriza ukuri kunyuranye n'inyigisho mbi zigenda zishika hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi eka no ku binyamakuru bimwe aho bafobeka ukuri kahise ku Burundi kugira bashobore kubandanya babiba ugwanko mu Barundi. Ikiganiro nitahura akahise wubake ibirama. Ico wiyumvira kuri cyose curico, ico wiyumvira ko ndico sico ndico, ico turico twese turabarundi, ico turico twese turabarundi. Nkuko nari mpejeje kubivuga mu biganiro biheruka twarabiye hamwe ikiringo cyo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 kugeza ku gihumbi kimwe n'amajana 1972 aho twashimikiye ku gwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana 1972 mu butumwa twaronse ku mbuga ngurukana bumenyi zacu eka no kuri adresse ya email yacu no kuri WhatsApp yacu kubakurikirana inyigisho z'itorero Burundi barasabye ko tugaruka ku ngaruka z'ugwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana 1972 haba mu mubano w'abarundi wari watanguye kunyengetegwamwo n'umugera w'amacakubiri mu butunzi na politike. Mbega muganga hari ico mu tuganirira mu twigishamwo cyangwa mu dusiguriramwo mu bijanye n'ivyo abadukurikirana bo barabajije? Murakoze cyane. Ngira mbanze ngaruke ku byo nifuza yuko abarundi batokwibagira. Turashobora kuvuga ingaruka mugabo nitwibaze twame tugira umuzirikanyo uko aya macakubiri yatanguye. Uko aya macakubiri yatanguye twarabyize twarabishikirije byatanguriye ku ntwaro y'igikoroni. Birakomeza no ku ntwaro y'abarundi bonyene aho batashoboye gufata iragi rya Rwagasore ngo barigire nyabo iragi ry'igihugu baja gucanamwo bimwe twise Casablanca Muronvya, ahubwo nibo babyise Casablanca Muronvya, ari byo n'ubu bikidukurikiranye. Rero dufashe nk'ibi byo muri 2022 n'urukurikirane rw'amabi yakorewe abarundi, bamwe bitwa ngo n'abahutu abandi ngo bitwa abatutsi. Ababikoze bose bagiye mu nzira umuzungu yari yakoze yitwa Divide et Impera, yazanye ibyo twita idéologie d'exclusion et de génocide, no kuvuga ibyiyumviro by'ihonyabwoko, ibyiyumviro byo gukumira n'ibyo kugira ihonyabwoko, kuko murakumira ubwa mbere mukabakura mu nzego, mukabakura mu bya ekonomi n'ibindi, mukaguma mubatinya ngo baragarutse, hama rero mugashika no kubica no kubangaza. Ibyo byarabaye i Burundi akatari gake, turabizi haba ku bahutu haba ku batutsi gushika n'ubu. Ikindi twavuze mu biganiro biheruka nuko iyo nzira y'amacakubiri yarafashe ideologie. Ubu rero kubyo nigisha ndababwira nta kuvuga abahutu cyangwa abatutsi, kuko wifatiye mu kivange icyo bita globalisation mu Gifaransa, kandi tuzi yuko ababikokeza baba bafise ivyiyumviro byo gukumira nabo twise hutiza mu gihe ariko aravugira gusa ibyashikiye abahutu, akadoma k'urutoke ngo n'ababikoze n'abatutsi. Abo twebwe tubita abahutiza kuko bashize imbere ideologie y'akaranga umuzungu yahaye agaciro, kandi aho hambere ku ntwaro z'umwami ubwo buranga butari bufise agaciro umuzungu yazanye, kuko yabishize
ku byerekeye les races. Ni ukuvuga rero yuko twebwe twagiye muri racisme, ntituragera yuko tubivamwo. Abandi nabo bakokeza bashyira imbere amabi umututsi yabonye, abo rero twe tubita les tutsisans, kuko nabo nyene bashize imbere ideologie yayiri nyene yo kuvangura d'exclusion, kuko turavye neza uko vyagenze, tuvuze ukuri nyako nk'uko no mu masezerano y'Arusha twabivuze, amabi yakorewe abitwa abahutu, amabi yakorewe abitwa abatutsi. Ni bande babikoze? Naho bashize imbere iyo ideologie, ibyo vyiyumviro byo gukumira bikomoka ku nyigisho z'umuzungu, nabo baciye babikomeza. Niho novuga rero ko tushimikira cyane kugira ngo abarundi batahure akabi barimwo, barabe ukuntu twobivamo. Rero muri 2022 ibyabaye dutanguye ku kungene ibitero byaje, nuko leta yari ihari yatujije ayo mabi, byagize ingaruka mbi cyane, kuko abitwa abatutsi barapfuye, kandi bishwe n'iyo rebellion yaraje, nta wohakana nkaho muri Severe niba kuko reka ararondera ukuri nyako. Hanyuma hageze gutuza ababikoze, leta irajanirana, byita repression aveugle. Abashakashatsi batari bake b'abazungu novuga nka René Le Marchand yavyise génocide sélectif, kuko bafashe abize hanini, abanyeshure, abari mu mashure, abari muri administration, mu gisoda n'ahandi. Ibyo totegereza kuvyemera ko ari amabi, kandi noneho twaravyemeye, kandi vyazanye ingaruka mbi cyane, kuko abarundi baciye baja muco mu gifaransa bita les ghetto sectaire, kuvuga bariyugaranye. Abatutsi baguma hamwe, abahutu baguma hamwe, hari imisi mikuru, hari iki, byose byakorerwa muri ivyo by'amageto, bigaca bikomeza ubwoba, bose bagira ubwoba ati mbega byo genda gute ko twokumvikana n'aberiya. N'uwo yoba avuyemo akabona ati ndafise umugenzi w'umuhutu tuyage, bacaho ati mbe wambonuza wewe urazi ibyo badukoreye. Wa undi nyane wa muhutu wafise umugenzi w'umututsi, kwa kundi nyene wabo babwira ati wewe guma muri geto yacu, hari uja gukora iki, ntuzi ibyo badukoreye. N'ubu birahari. Niyo ngaruka ya mbere nobona ituma nuko ibintu bitoja mu buryo bw'uko abarundi basubira hamwe. Haciye hanavuka muri ico gihe umugambwe washize imbere izina umuhutu na politiki ijanye y'ukukura mu bubohe, liberation du peuple hutu. Iyo konsekansi rero niyo kuvuga ati burya bijya umuzungu yatwigishije, reka tubishimange mu byo tutegerezwa kwigisha, yuko hariho peuple hutu igiye kugwana na peuple tutsi. Bose baguye muri uyo mutego, barawukomeza. Abandi nabo bati reka dukingire abatutsi, ntihagire n'abahutu dushira mu bibanza bikomakomeye, kuko boca bagira nk'ibyabaye mu myaka iheze n'ibindi. Iyo rero exclusion, ugukumira birakomera cyane mu bisata byose by'igihugu, muri leta, mu gisoda, birakomera rwose, cyane cyane ku ntwaro ya Bagaza. Naho Bagaza yagerageje kuvuga ati turondere amahoro, ntiyabikomereje cyane, ko yavuze ati abahunze bahunguke baze nabo nyene bubake igihugu. Mugabo babahaye
ibibanza biboneka muri leta canke mu gisoda kubera bwa bwoba buhagaze kuri iyo ideoloji yo kuvuga ati twikingire ntihasubire kuduca mu ryahumye ngo baduhonye. Ni ukuvuga koko umuntu wese yaba mu buhutu cyangwa mu bututsi yaguma atinya imwihonyabwoko kuko niryo ryabaye n'ubu biracyariho muri abo nise hutiza tutsiza n'ubwoba buri hejuru. Iyindi nkurikizi urumva paripehutu yaratanguye irakora, yatanguriye muri aha mu Rwanda igenda muri Tanzania irigisha, batangura kwigisha rero ibintu bijanye na peuple hutu, irabaho barayikomeza bakuye ku vy'umuzungu yanditse mu bwa mbere n'ivyabaye mu bukoroni. Ariko ikibabaje nuko abo bose bavuga by'ubututsi ntibagaruka kuwa bitanguye kandi babizi wabitanguye n'umuzungu niwe yatanguye kuvuga ati murabahamite murabantu. Iyo ideologie raciale irakura ubu rero ni n'abarundi bonyene bariko bayarakuza. Aho niho mbona yuko hari ikibazo mu mitwe yacu uko bica bijana na aspect psychologique nita aliénation identitaire, ni ukuvuga ntiwizi ntuzuriwe ukagenda kuraba mu bitabo umuzungu yanditse ari we agucapa ukamenya uti n'ivyo nyene ndabifata uko. Aha hariho ikibazo cyane cyane ku bantu biyita ngo barize kandi ari bo baguma bakokeza hejuru ibyo bamwe bavuga ngo ubudasa bwacu, baba mu bahutiza mu batutsiza, iryo jambo ubudasa bwacu riguma rigaruka. Umuntu akibaza ati mbega ubwo budasa n'ubuhe? Ubwo budasa ahanini buhagaze ku kuntu umuzungu yacafye umuhutu yacafye umututsi kuri physique, donc ukwasa gusa. Nicyo gituma bashize imbere iby'amazuru. Naha nyene birasekeje kandi birababaje. Je narabaye mu bihugu vya Afrika bitari bike, novuga nko muri Senegal hari abapeul abaserere na hagati y'abapeul canke abaserere urashobora kubona abantu badasa bari amazuru asongoye gutyo, ariko ntibyigera biba ikibazo. Rero none twebwe twafashwe n'ingwara yihe iyo nyene nita aliénation identitaire, tuyitahure kuko ntitwiyizi koko. Twafashe iyo nzira y'umuzungu aba ariyo dushira imbere. Hari hageze ko abantu biyumvira bashira hasi ibyo bintu byo kuvuga ngo ubudasa bwacu, nk'uko mu bihugu byose ubwo budasa butahari ku bijyanye n'uko abantu basa, kuko nta mahasa ahari. Usanga mu gihugu hose ari amahasa ngo ntihagire aho mudahurira. Nibaza ko ku bwanje ndabishyira ku bujuju, na cyane cyane ubwo bwoba bwo kutamenya ko inzira nyayo ari inzira y'umwumvikano, yo guharanira koko akaranga k'umurundi. Turakazi, turashobora kugatora kukakera, tugasubira tukakigisha ibi bintu bikavamo. Iyindi novuga ngaruka mbi naho nyene ruvuga ko yatanguye mu ntwaro za mbere ziheruka, ni gukoresha ubucamanza kugira ngo iyo ideoloji yawe ikomere. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko wewe uri ku butegetsi ntuza gucira urubanza abantu bawe boba bakoze amakosa, oya, uza gucira urubanza abo uza kwista abansi bihagaze ku by'amoko, kandi imanza zidaciye koko mu mabwirizwa, mu mategeko, mu ntumbero ijanye
no kubahiriza amategeko n'agateka ka zina muntu. Ibyo rero byarakomeye biratsimbatara cyane mu Burundi, hamwe abantu banyagwa badashoboye kwigwanira n'ibindi, n'ubu birahari, biraboneka. Ati bamwe bavuga ngo abamenja, abana b'abamenja ntibyahagaze kuko n'abandi barabikoresha, ubu bari ku butegetsi. Rero nibyo nobona by'ingaruka. Hariho n'ikindi, turavye ibyabaye kuva muri 1993, ibyo byose bikomoka kuri ibyo byabaye muri 1922. Abatanguye kuza bagira, twari twabahamagaye ikiza cya 1993 kibaye, turumvikana yuko duhamagara komisiyo internationale d'enquête izoza kugira amatohoza ya mbere itubwire koko ibyabaye kuva itariki 21 Gitugutu 1993, aho Ndadaye Melchior, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yagandagurwa. Muri iyo raporo basohoye barabivuga neza ati nitwaba dushaka kuraba ibyabaye muri 1993 twosubira gato inyuma tukaraba ibyabaye muri 1972 kuko twasanze ari inkurikizi yabyo. Ibyo n'ukuri byari byo, n'ibi turiko turaba ni inkurikizi y'ibyo bintu, ariko ni inkurikizi y'ibyabaye muri 1965 aho umurundi wa mbere yicwa kubera ibyo abazungu bise ubwoko bw'urukoba Hamid Bantu, kandi kuri twebwe ibyo twamaze gusoma no gutahura ku bijyanye n'u Burundi ari gusa ubwoko bw'imibereho ya kera naho nyine itakiri iy'ubu. Nibaza rero ko kuri icyo kibazo mbarije nizo ngaruka nshoboye gushikiriza, kandi ziraduhanze cyane kuko tutazitoreye umuti Uburundi buzoguma buri mu nduru yo kutumvikana. Ego nashaka kubaza muganga ku bijanye, kuko Burundi urabona ko dufise igihugu navuga ko gihora kiri mu bihugu bya nyuma bikenye. Ese nizo ngaruka nabyo yoba iri mu ngaruka yuko y'ibyo bibazo twagumye duhura nyene by'amacakubiri y'amoko, ubukene abarundi dufise? Murakoze. Ni ibyo nyene, rega ntushobora kuja mu iterambere wakumiriye banaka ngo naba kandi bashobora gufasha igihugu. Turabe nk'ibijanye na budget ya leta. Haya budget ya leta irafise uko itegekanijwe, uko amaministeri agenda araronka amafaranga yo gukoresha uwo mwaka. Iyo usanze mu gihugu kitari no mu ngwano, budget ya leta yerekeye ibigwanisho, ni ukuvuga ministeri yo kwivuna abansi, iri hejuru, uribaza ikibazo, umwasi ninde? Muri iyo myaka iri imbere n'ubu muri leta y'ubu, ico gisata ca ministeri ya sécurité yo kurwanya abansi yamifise igice kiri hejuru kinaruta no education, kinaruta ibijyanye no kuvura abantu, ibyo ni bitoyi cyane. Ibijyanye n'urwaruka kugira ngo rushobore kwitegura ruze rutere imbere nago, ibyo bisata ntibironka agaciro nk'uko ibigwanisho bironka agaciro. Ucumva rero yuko abatwara igihugu ntibariyumvira kuko iterambere, kuko ntibatekanye mu mitima yabo. Aha rero ni ugukebura abatwara, nimutekane, murabe abashoboye gukorera igihugu,
mutarenze kuraba nkunzi, mutabanje kuraba umuryango, mutabanje kuraba ibindi, ariko murabe icyo umuntu amariye igihugu. Okay, murakoze. Nkuko mubivuze mubwira abategetsi yuko bogira icyo badufasha, bogira uko batekana, tugahora twumva ko leta buri gihe ihora ihanze amaso severi yuko ariyo iri mu nzira yo gutunganiriza abarundi no kunywanisha abarundi. Mwoba mubona severi nkuko leta yabibashinze, mubona bo bari mu nzira nziza yo kugira ngo tuzogere kuri kwa kuri no kunywana? Narababwiye yuko mu biganiro naguma ashikiriza yuko atakuri by'ukuri severi irikirarondera, nukuri kwa bamwe tutabona niyo bashaka gushika, kuko ntushobora kugira reconciliation hamwe ubona gusa amabi ku mugwi wundi. Nico kimwe n'abandi bari hanze bashikiriza vuga ati tuvuze ihonyabwoko y'abatutsi, ihonyabwoko y'abahutu, ikibazo kiri hehe? Naranditse inyigisho nahaye abanyeshuri babishatse, mvuga nti ku kibazo kijanye n'ihonyabwoko twobanza tukaraba koko ibyategekanije mu masezerano y'Arusha harimwo inyishu zikwiye zo kugira ngo twogorore tuje mu kuri no gusubiza hamwe. Ariko abashyira imbere ihonyabwoko ry'abahutu, abashyira imbere ihonyabwoko ry'abatutsi, murabe uko bavyandika, nta byo gusubiza hamwe. Rero hari aho bavuga ati amasezerano y'Arusha ngo akingira inkozi z'ikibi. None tuvuze ugushira hamwe, ugusubiza hamwe, ukwibagira amabi yabaye, abaza gushira hamwe n'abantu beranda ataco bakoranye. Iyo bavuze rero kugira reconciliation, gusubiza hamwe, nuko hari ikintu cononekaye. Ico cononekaye nayo mabi yabaye. Umwe avuga ati ihonyabwoko ry'abahutu, undi avuga ati ihonyabwoko by'abatutsi. Narabivuze ndabisubiremwo, ni kubera iki tutobumviriza bose bagashikiriza, tukabona tuti uku niko kuri kw'abarundi, sukuri k'umuhutu, sukuri k'umututsi, nukuri kw'abarundi. Abo barundi rero turabe ingene twosubiza hamwe kugira ngo ayo mabi ntazasubira agaruke. Nagira mvuga icabaye muri Afrika y'Epfo, bya Commission Vérité Réconciliation, niho twarahuye gatoyi turi mu masezerano y'Arusha. Murazi ko habaye ubwicanyi butari buke hagati y'abazungu n'abirabure. Raporo imaze gusohoka, ubwa mbere muri iyo raporo nasomye igitabo wari muri komisiyo, umuhindikazi wariya, yerekana amakosa yahabaye. Hariho aravuga ati hariho abakuru bo hejuru twahamagaye ntibaze, akavuga abatabombeki, akavuga ba de Klerk, abazungu bamwe bari hejuru twarabahamagaye ntibaza, ni ukuvuga ko hari ukuri kwabo tutatoye. Ati mugabo tubonye ibyo twashikirije twovuga yuko 75% ukuri kwarabonetse. Ico ni cyambere. Icya kabiri, Desmond Tutu ariwe yarajeje kubikurikirana, yari umushinga ntahe koko yubashwe, niwe yashoboye guhamagara Winnie Mandela, kuko hari abareze Winnie Mandela bambwira ati yarafashije ko abajene yakurikirana bagiye kwica uwundi mujene kuko atemeye kuba kumwe nabo, ibintu nk'ibyo. Nukuri ntivyoroshe kugira ngo amuyagishe, ariko yaramuyagishije. Rero icegeranyo Desmond Tutu yaragishikirije Mandela aronka makete yo muri ANC, aronka makete yo mu mugambwe w'abazungu, ati turagusavye iyo raporo uyinyegeze uyikure ngaho, ivyo bariko baravuga hariho ibyo barenganya n'ibindi.
muri ivyo hariho nk'uwa musoda yishe Steve Biko tuzi cyane yarashitse arabivuga neza uko byagenze ukuri kuraboneka. Mandela we yaciye abasubiza ati ibyo muri ko muri bavuga sindabyumva. Twe twasabye yuko aba Sud Africain basubira hamwe. None mwosubira hamwe kuko atakibi cyabaye. Ati ibi nukuri kwa Afrika y'Epfo. Tumenye ububi bwacu, tumenye n'ubwiza bwacu. Rero nibaza yuko naho i Burundi wacu niyo nzira nyayo yoshobora kudufasha. Simvuze yuko byose bizoja habona cyanke ko hatariho abo bita abicanyi bazokwikingira n'ibindi, ivyo birahari cyane. Mugabo intumbero yo kuvuga ati dusubize hamwe ica mukuri, tubanze tumenye uko kuri uko ariko ataguhengama, twumvirize bose. Nibahamagare ayo ma association avugira ihonyabwoko ryaba naba bashikirize koko ivyabo nabyo byose babisome bije muri raporo yose. Banashatse boshobora gukora n'akandi kazi narakavuze mu biganiro biheruka, nimufate mu makomine yose ababuze ababo barabizi, bavuga ati jewe muri 72 nabuze abana jewe muri 93 nabuze abana gutyo babyegeranye babirabe ubone ati nukuri ishusho y'ubwicanyi bw'u Burundi ni ubu nta shusho y'ubwicanyi bw'u Burundi dufise, kuko bamwe bavugira abandi bakavugira ugasanga ukuri kukuri ntako turiko turamenya. Ariko naha nyene ngume nkebura bari n'abari muri ayo ma association yose twumva kuvuga ati ndahakanye ko Ndadaye yapfuye akaganarurwa ari mu ikambi y'abasoda, ubihakana sinzi icyo bari karashaka. Ubundi akavuga kuti ndahakanye ko abatutsi babirukanze ko bagashaka kubahonya. Ibyo naho nyene uvuga nti mbega uyu muntu ariko ashaka iki, kandi twese tubizi abababaye barahari. Ibyo rero tutegerezwa kubirengera niba dushaka yuko ukuri gutsimbatara. Kandi sinshimikira cyane ku butungane, tuvuze n'ukuri avuga ati abakoze ayo mabi barikingiye, none aberanda muri hehe umwigize inyuma abo bakoze amabi. Ndashobora kuja hamwe nyene muti twebwe twese dushaka ukuri, kugira abadashaka ukuri bakinjure, dushira imbere abashobora kuvuga ukuri biri hehe. Aha niho hakiri ikibazo kuko gihagaze cyane ku ngaruka zose zabaye kuva muri 65 umurundi wa mbere yishwe kubera ubwoko bwiwe gushika ubu. Turikebuka twese hamwe tubone byose uko byagenze, tubishira habona, hama dutore inyishu yo kwogorora no gusubiza hamwe abarundi. Narahisemwo ndi umwana ntahisemo ko navutse, nije bataho kimbaza uko naramutse, nimba utanezo jewe nzi ko ntagututse. Ndi umwana ntahisemo ko navutse, nije bataho kimbaza uko naramutse, nimba utanezo jewe nzi ko ntagututse, ndazi ko utanezerewe ko nahagurutse. Kugira nitwe umurundi narahisemo. Wazananye mu nkengera z'ikiyaga kubera ko wari wabuze icyo yaga, ntakutageze ngo nibagire mutaga ahari ubwenge uhuzuza umuyaga. Kwiganzura uwanganje narabihisemo.
Kiki Daniel, reka duhagarare gato ku biraba umubano mu Barundi kuva ugwimo rw'igihumbi kimwe amajana 1972 ntibagicana uwaka. Nk'umujene wagize amahirwe yo gutahura kahise keza ku Burundi, ni yahe analyse canke nuwahe mwihwezo wodukorera hano ku mbarutso yatumye ubwo bwoko bushwara mu mitima y'Abarundi, nico byoba byarakwegeye igihugu nuko byogenda ngo twisubireko. Ugwimo rw'igihumbi kimwe amajana 1972 rwaje gusongera isibe ku ngorane zari zimaze igihe mu Burundi nkuko kahise kabitubwira. Byose byatanguranye n'umuzo w'abakoroni, aho byabasabye kuzana iciyumviro cyo gucanishamwe Abarundi kugira biborohere kubaganza. Bakiza basanze Abarundi bari mu gihugu kimwe mu bihugu byifashe, aho Abarundi bahari bari barangwa n'ubumwe, bari bafatanye mu nda mu bikorwa byabo byose, mbere n'urugamba rwo kubagwanya. Umwami Mwezi-Gisabo yarukoranye n'Abarundi bose batavanguye, bashize hamwe. Muri ico gihe akahise katubwira ko Mwezi-Gisabo yagwanye nabo imyaka hafi indwi, imyaka indwi yose bagerageza kuvogera Burundi, bakananirwa kubera ishaka n'ubumwe bwari hagati y'abamufashije kurwana urugamba. Ubushakashatsi rero buragaragaza ko kugira biborohere kubiba amacakubiri, abazungu batanguye gucangura Abarundi, barabavangura, bamwe babita ba kavukire aribo bene Burundi, bagira n'ubundi mugumwe bawita kavantara, bafata nkaho bo bakomotse mu bera bakaza mu Burundi kugira baganza aho bahasanze. Ibyo nibyanditswe dukura muri za teori hamitike bishimikije canke teori bantu. Berekana kandi ko bamwe muri abo batanganya ubwenge n'abandi. Ibyo babyise ngo hari Abarundi bari civilize, bituma hadukamwo mu nyuma ukwinubana no kwikengera, ibyo umuntu yokwita complexe d'infériorité et complexe de supériorité intellectuelle. Ibyo rero hari mu nzira yuko babacamwe imigwi bavuga ngo Abarundi ngo harimo ngo ibyo bise amahase y'abantu ngo bari civilize n'abandi batari civilize, arico cazana cimviro gishimikiye kuri racisme. Ubwa kabiri muri iyo migwi ibiri baciye bagenda bafundikanya ibimenyetso, bakabizana nk'ubushakashatsi batwereka ko Abarundi batandukanye. Ibyo babigira bafatiye ku bihimba bimwe bimwe by'umubiri, barashiraho nk'imetero umugwi umwe utegeza kugira, baca abantu nk'imigwi itatu itandukanye. Hans Meyer niwe yabyanditse avuga ko ngo hari umugwi w'Abarundi bapima imetero 2 no kuduga akabita Abatutsi. Ati hari n'abandi bagereranye bafise imetero 1 na santimetero 60 kuduga, ariko badashikana imetero 2 bita Abahutu. Hanyuma badashikana imetero 160 ariko barenze imetero 140 akavuga ngo aba n'abatwa. Hariho n'ibindi rero bagerageje gukoresha nk'ibiganza, amazuru, imisaya, barabipimye barerekana ubutandukane bw'Abarundi, aho bibwira ko bashinze ibimenyetso ntabanduka bibatandukanya. Ubwa gatatu nabwo bagize ivangura n'ikumira mu mirimo batanga no mu mashuri, baratonesha umugumwe w'Abarundi muri ya migwi bashira mu mashure, bakabaha ibibanza mu ndinganizo z'igihugu, abandi babakorera ikumira ku buryo n'abari mu batware benshi bakugwamwo bagasubirizwa nabo mu mugwi bishakiye. Nico umuhinga yise segregation. Aho rero ntibagejeje aho, hariho ikindi bakoze ubwa kane, nuko bacuritse ivyo bakoze byo gukumira bakavyegeka kuri bamwe ngo nibo bavyihaye, ngo nibo bakumiriye abandi, bagaca babacanishamwo iciyumviro cyo kwiganzura, kikaba arico binjiza mu basigajwe inyuma, abatashoboye kuronka umwanya wo gutera imbere ngo bige nk'abandi canke ngo babe muri vya bibanza, bagaca babashiramwo iciyumviro
co kwiganzura ngo na kare ni nabo benshi bazana ico bita ivangura rifatiye ku biharuro, bazana n'ibitigiri bamwe ngo muri benshi mushika 45 kw'ijana, abandi ngo muri 10 na bangahe kw'ijana. Ivyo bitigiri n'ubu tutarabona isoko ryavyo muri rusansuma zoba zabaye mu gihugu. Ivyo rero nivyo baciye bashimikira ko bavuga ati ni bakeya ariko baje kuganza benshi, mwebwe rero nimwiganzure ako kagwi k'abantu bakeyi kabafukamye mu nda mu kiganzure ko namwe nimwe muri benshi. Ubwa gatanu rero ni nk'akarorero k'ivyabaye mu gihugu c'u Rwanda, muri ico igihugu kibanye ho vyarakunze barashinga Parimehutu yaciye igira ico bise revolution mu 1959. Aho rero mu gihugu c'u Burundi ico ciyumviro caciye gipfubira kubera uwaragihagarariye Albert Mose yatsinzwe n'iciyumviro kizima c'ubumwe bw'abarundi. Rwagasore yarahagarariye, muribuka ko intsinzi ya Rwagasore yaciye ituma uwo mugabo Albert Mose yiyahura ngo yapfuye yimanitse hariya mu Rumonge. Aha rero duca duhera aho nyene tugatahura ibyabaye, kuko igandagurwa rya Rwagasore ryakurikiwe no kudahuza mu banyepolitike, abasigaye bari imbere y'abarundi bishakira ibibanza, ariko agatima k'inyigisho za Albert Mose katabakundiye. Biragaragara ko ya politike yo gukumirana, imwe ya mpinga yanje n'akamwana wa mama yaciye isasigwa indava, ubumwe barazwe na Rwagasore baburabira rirari. Aho rero dusubije amaso inyuma duca tubona ko ako gatima kaje mu banyagihugu, kuko ivyo batumvise baravyiboneye. Nk'ubwa mbere tvuga ko abanyapolitike b'ico gihe baciye bahindura uko barondera amajwi mu kwiyamamaza. Rwagasore akihari biyamamaza bashira imbere ivyiyumviro vy'umugambwe, ariko vyari vyubakiye ku bumwe bw'abarundi. Inyuma yiwe abiyamamaza bose bashimikira ku bwoko bwabo, naho baba basangiye umugambwe canke intara, bashira imbere amazuru. Uzoyibonera no ku ntonde z'abatowe mu gutangaza amajwi yabo, bavuga ubwoko bunaka bwarose amajwi angahe, ubundi bwarose amajwi angahe. Ibyo byahindutse kuva mu 1965, niho urumva ko abarundi bace batangura gusubira kwigishwa ideologi zivangura. Urwimo rumaze kuba, abahasize ubuzima ni benshi, kandi n'abatari abanyepolitike ni benshi basize ubuzima mu rwimo mu 1972. Ni ukuvuga ko uwutahasize ubuzima yahaburiye uwiwe, uwutamubuze yarahunze, uwutahunze yaranyazwe ivyiwe, uwutabinyazwe yarakuwe mw'ishure, uwutavuye mw'ishure yavuye mu kazi, uwutabaye impfuvyi yabaye umupfakazi. Abandi babaye ntaho nikora, abahora bafise amatongo barayatswe, abari bafise ibitungwa biranyagwa n'ibindi nk'imodoka, abandi babuze irengero ry'ababo, arabiciwe ababo nabo ntibabagaraguye, ntibabagandariye, ntibabaririye, ntibafubanye iteka. Ivyo vyose vyasigiye gahinda abarundi, ku buryo n'abahahamuwe n'ico kiza batagira igitigiri. Aho rero birumvikana ko abarundi bo mu rungano rw'imbere n'inyuma y'ico gihe bagifise ibikomere vy'ubwoko, kuko inyigisho zatanzwe zari zishimikiye kuri vyo. Tutibagiye ko kuva ico gihe haciye hashingwa n'ibiroberi n'imigambwe myinshi ifise ishimikiro y'ubwoko. Ivyo vyose rero vyadukwegeye akarambaraye mu myaka yose yakurikiye. Habaye indwano z'urutavanako, ikumirana mu buzi no mu mashuri, intwaro z'agahotoro ziciye mu guhirika ubutegetsi, ubwicanyi ndengakamere, ibyaha by'ihonyabwoko. Hariho n'amatariki atazokwibagirwa mu mitima y'abarundi nk'ivyabaye mu Busangana bukeye mu 1965, ibyabaye Ntega Marangara mu 1988, igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abo bafashanya, hamwe n'abanyagihugu isinzi bamukurikijwe mu 1993, igandagurwa bunyamaswa ry'abanyagihugu mu mitumba no mu makaritiye, mu mashuri, mu masoko, mu masengero, mu makambi n'ahandi henshi. Ivyo byose
zabaye inkurikizi z'urwimo rwabaye mu 1972 ko birafitaniye isano rikomeye cyane. Ubuntu niryo bendera riranga umuntu wa buntu buri mwiza ubugufi sarahiriwe mu bandi gira ubuntu waragize amahirwe uraba umwe mu bari barongoye igihugu muri guverinoma y'u Burundi hama kandi waravuyeyo kuko uja muri Arusha muvuyeyo wahavuye ubivamwe kuko wabona yuko hariho ibintu bitagenda neza muri leta y'u Burundi mu ntwaro. Ego uno munsi umunyagihugu asanzwe umurundi asanzwe niwe agaruka akaba victime y'ivyo bibazo byose byagiye biba mu Burundi ahanini bivuye kandi no kuri leta kuko ariyo yigisha amacakubiri igatera amacakubiri mu bantu ukumva inyigisho nyinshi zituruka muri leta nubwo zishikirizwa n'abantu bamwe ugasanga zigisha ayo macakubiri. Kuri twebwe abanyagihugu bato dusanzwe niki twoharanira niki tworondera mbega leta yoyo yorondera gukora iki kugira ishobore kurondera neza y'igihugu n'abanyagihugu irongoye? Urakoze nagira kuri ico kibazo mvuge urwandiko CNDD abakuru bo muri CNDD FDD bo nyene banditse bagiye gushingura ababo bari bakomeye mu nzego zo kugwana hari ubanza hariho ikibutso bashizeho kandi banditse bati ntihica ubwoko hica intwaro mbi. Rero tubonye ko ubwicanyi buguma bukomeza naho tutaraba tuti ni banaka bariko bapfa abarundi bariko barapfa ni intwaro mbi kuko hari intwaro nziza ubwicanyi ntibwoboneka. Nivyo novuga kuri ico kibazo dukeneye intwaro nziza. Aho basende David bari ku butegetsi haravyanditse bavuga babo uko bicanye hagati yabo nta muntu wo hanze yaje kwica abo bakuru mu kirebere cyabo hica intwaro mbi. None iyo ntwaro mbi izo kugwaho ryari abifuza intwaro nziza bazohigarukana ryari? Naho hari ikibazo naho nohereza mu kwishura kuko turakomeza twigisha kugira ngo abarundi benshi batahure yuko nta bwoko bwica kuko nta kuvuga mu mvunga ngo abatutsi bakoze ibi abahutu bakoze ibi ibyo sivyo namba. Turazi iyo byavuye ndabisubiremo n'urukurikirane rwa ideologie d'exclusion yatanguriye kuba bazungu none sibo batanguye gukumira abo bise ngo nabahutu kandi barabaganwa muri cyo gihe cyo hambere ku bambi abarabaganwa by'ukuri babahanza babashubi babajiji ibyo ntibizwi. None wovuga uti abo ntibigeze bakomera mu nzego zaho hambere kera ariko baje abazungu barakubura pe ariko ivyo iyo bariko barashikiriza baguma bavuga ati abahutu batutsi bagize ibi uwo muzungu ntimuzi byagize koko. None mutangurira ngaho mukaduga mukerekana yuko iyo ideologie yo gukumira ivyiyumviro byo gukumira bizana kwica nivyo babikwiye. Ni twikebuke twese duhinduke muri iyo ntumbero tuve mu bwoba tuve mu kwiyumvira nabi abandi mu kudoma kurutuke ngo nibo bicanyi abasi nibo bicanyi tuje mu matohoza y'ukuri. Noneho si ibintu byari bigoye cyari umuntu ari karabesha n'uzovuga ati ibyabaye ibuta ntawe utabizi iyi kompanyi wayitwaye arazwe ibyabaye ibusanga ibugendana birazwi batwaye ikompanyi baraza abishe mu musenyeri Ruhuna ntibibeshe barazwi. Rero
guhisha ngo je ndi ku butegetsi nta kizoniganza, ivyo si vyo namba. Ubwa mbere na mbere tumenye kuri, kandi si ukuri gusa ku vyakozwe n'abarundi bonyene biyita abahutu biyita abatutsi, kuko twarabivuze no mu biheruka yuko umuzungu yarafisemo uruhara, si uruhara gusa ku gikoroni no mu ntwaro zakurikiranye, aho twavuga 1965 twabwiye na Verwayene yari mukuru wa etat major y'u Burundi, iyo ashaka yari gutumbereza agoshi, iyo ashaka yari gutumbereza droite. Urumva bari ku butegetsi, uwabikoze mu Rwanda yitwa logiste, Verwayene ntiyakoze nk'uko logiste yakoze. Urumva ko nabo nyene turavye ayo mapolitike yabo yatumye batabikora nayahe, ni kumbera iki bagiye muri iyi nzira. Ivyo vyose ni vyigwa muri politike na geopolitike. Twebwe abarundi kuko twahumye amaso tubona yuko ari twebwe babi, nitubone ukuboko k'uyo muzungu, haba muri 1965, 1972, 1993, hose uko kuboko kurahari, nako nyene dutegerezwa kukumenya. Murakoze. Ego, none habayeho kumenya uko kuri, habayeho amatohoza, kumbure harabaho kudumwa k'urutoki kw'ababikoze, kumbure bamwe mu 72 cyangwa 65 bamwe baba baramaze kujyamira ukuboko kw'abagabo, baramaze gutandukana n'isi. Uno munsi hariho n'abandi kumbure bo muri 93 n'aba bari ku butegetsi uno munsi bo bakihari. Mbega none hamenyekanye uko kuri, harakurikira iki? Harakurikira guhanwa canke turahariranirana? Biragenda gute kugira twebwe umunyagihugu mutonya tusubire tumvikane, dusubize hamwe, bihereye kwanza muri abo babijejwe babipfa? Ibyo byose biranditse mu masezerano y'Arusha, twabarabiciye ko hasi hejuru, turabivuga turanavyandika, ibyo byose birahari. Ubwa mbere twaravuze yuko kubijanye ni icaha cy'ihonyabwoko, icaha cyo bita crime contre l'humanité, icaha cya crime de guerre. Ivyo tubishinze komisiyo izoza gusubira kugira amatohoza ari international yo hanze, uko ni kibazo kiturengeye twebwe abarundi, twokwama tuza turahengama no burabi byose beri kirakora, batwereke neza uko byagenze, n'ababigizemwo uruhara. Ico ni cyambere. Icya kabiri, kubijanye ubundi bwicanye, nibwo Commission Vérité Réconciliation yari kushimikirako. Imaze kugira raporo, itanga raporo mu nama nkenguzamateka. Mu nama nkenguzamateka nibo bafise uburenganzira bwo gushinga amategeko ajanye no guharanira na amnesty kuri ivyo ubwo bwicanyi bwahabaye. Vyose n'ukuri biranditse. Simbona rero ubwoba ahubwo buhagaze, kuko hariho inzira yo kurekuranira irahari mu masezerano y'Arusha. Kumbure hariho n'ubundi ibindi bihano umuntu yoshobora gufata, uvuga ati nk'Iburaya barabigira, bajya biba amafaranga ya leta, bari ba ministre canke iki, bakakubwira ati mu kiringo c'imyaka ntuzoza kwitoza umushinga amateka, ntuzoronka ubuministre, ukamara iyo myaka udasubiye kuja mu nzego z'igihugu. Ni bihano abantu yaba batekanye boshobora kwicarira bakabona ibihano no kwita symbolique byo kwerekana ko ego turibagiye, ariko ntitwibagira ko kuko hari abantu bababaye n'ibindi. Ikindi cya gatatu naco ni turabe abishwe, ababuze, barafise imiryango. Ni kubera iki leta itoraba yuko haba un fond yobaho kuri bose, ababuze bose bakerekana ati twe twabuze na turasavye agashumbusho. Kandi nibaza kwivyo atari ibintu byoba bigoye,
kiretse ugiye mu gukingira ikibaba mu kuvuga ibi n'ibi twiteho ababuze bakeneye guhozwa kandi bakabona yuko ababo babahamvye n'iteka ibyo kurondera aho abantu baguye ni byiza cyane nuko ikibabaje nuko Severe yabikoze ata appui scientifique bafise kuko kuzura abantu no kugira ngo umuntu arondere n'amadN n'ibindi bikeneye uburyo bwinshi tudafise i Burundi. Rero nico kintu koko kirababaje uko nibaza ko bakoze amakosa cyane kubijanye n'ababuze ababo. Namakosa koko kuko twari twasabye yuko kommission yo hanze yoza kubiraba kuko yoza ifise ibikoresho bikwiye na financement ikwiye kugira tumenye ukuri. Leta rero niyo yitegereje gusubira kubisaba ibikure mu minwe ya Severe kuko Severe itezwe kuraba ubu bwicanyi bundi bubaye budakenera ibintu byinshi amafara financement nyinshi ubwenge bwinshi ibikenerwa ni byinshi cyane ariko tukashika kukuri kwacu naho kuba ari ukuri kubi tukwemere kugira ngo dushobore kuguvamo ko muravuga mwese ngo plus jamais ça oui mais plus jamais ça quoi iyo saniki ko mutayemera mukaza kuraba gusa abanje barapfuye niyo sa oya ndagusabye abapfuye Burundi turabazi ababishe Burundi turabazi nta guci iruhande ivyo nivyo tuba dukwiye gushira imbere ukurekuriranira navyo biranditse muri accord d'Arusha ivyerekeye commission de vérité et réconciliation bishikiriza bakerekana ati kugira ngo abarundi bave muri aya mabi turarekura ibi naho kuvuga crime de génocide crime contre l'humanité wamaze kuno kuvyandika hamagarira abo hanze babikurikirane nta kindi murakoze. Ego nshaka kubaza muganga none ku bwicanyi bwo 2022 kubona ko Severe ariho yahereye novuga ko ivuga ko itegereje kuzokora no 1993 ngo umugango hataragera nese communauté internationale ibivuga ko iki kubwo bwicanyi bwo 2022 haba harabaye amatoza cyangwa ntaraba murakoze. Kuri iyo bita communauté internationale hajya nabo bafise politique yabo geopolitique y'amaintere yabo navuze yuko bamwe bafise uruhara ku byabaye i Burundi no kuvuga nabo nyene hari bamwe muri bo bativuza ko ukuri komenyekana ariko hanini abarundi nibo bafise uruhara runini. Abarundi ni bashikiriza igisabo nkuko twabikoze muri 1994 twarungitse ikete muri Nations Unies turasaba yuko iyo komisiyo iza. Iyo komisiyo yaraje kandi yaragize amatohoza nuko nyene kwa kundi bamwe baba baputiste abandi baba genocidaire umwe wese yajanse ati iyo raporo turayanse nayo dushaka kandi ahanini twe twabikurikirana na hafi tuzi yuko biri mu kuri. Rero biva ku barundi bonyene ico muzoshaka muri hamwe nta communauté internationale izobya naho hari ikibazo abarundi ntibarashaka abarundi ntibararonka intumbero yo gusubiza hamwe y'ukuri abarundi ntibararonka leadership y'ukuri iraba abarundi bose murakoze. Ego twerekeza ku musozo w'ikiganiro. Dr uno munsi hari inyigisho nyinshi zitandukanye hari bimenyesha makuru byinshi sino bidondagura hari kandi n'inyigisho zica ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Uno munsi umunyagihugu mutoya umurundi afise amadidane kuko ahabwa inyigisho nyinshi zitandukanye ariko kumbure ukumva yuko ico kintu cabaye ejo bundi hariho
iyi radio numvije numva yuko muri 91 habaye kandi ubwicanyi ntabyo narinzi kuko byabaye ndi umwana mutoya ntabyo narinzi ariko kumbura urumva yuko ubwo bwicanyi bwarabaye muri 91 mbega uno munsi niki wohanura umunyagihugu murundi uno munsi umuhutu umututsi barapfa bivanye n'inyigisho bariko bahabwa n'ibyo ntazi biva hirya no hino mbega niki woduhanura kugira tugende dukurikiza kugira dushobore kugira kunagura wa mubano icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane ubu kare nababwiye uko paripehutu yavutse yigisha peuple hutu yigisha ukwibohora n'ibindi vis-à-vis du peuple tutsi abandi nabo nyene mu kurera avuga ati twikingire ntibasubire kuja kuduhonya ibyo rero byarakomeje ikindi novuga kuri ivyo uri kuravuga ngurukana bumenyi n'ibindi reka mvuga akantu nakuye ku mwanditsi yakomeye yitwa Umberto Eco kamaze kuca kungurukana bumenyi nako nyene karaduhikirwa ndabivuye mu gifaransa ndabisubiramo les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Tukuvuga ibyo bintu bingurukana bumenyi byahaye uburenganzira uwo wese n'ahatobaza icyazi yo gushikiriza icyo ashaka agatuka abanaba akabambika ibara atawushobora kumwishyura cyangwa kumunumisha naho hari kibi cyane rero no kebura abarundi nimuze muramenya kuraba icyiza n'ikibi aho kiri kuko ababagumiza mu njyane abagumiza kwanka abandi nta neza bari kubararondera uburundi baba bari ku butegetsi baba abatari ku butegetsi nicyo kimwe dukwiye kurondera abavugira uburundi n'abarundi cyane cyane akabari bo bazodufasha gukiza abarundi kuko nama ndabivuga abarundi turarwaye kurwara amacakubiri ni indwara mbi cyane tuzi niyo yavuye bikeneye uko twokira rero aho ntuzobabuza kuko niba bavuga ati baba imbesire bakira bavuga ibi bavuga yamuhe ibyo mu mutwe yabo abandi nabo hariho abantu bavuga ngo barafise amadoktora barafise ubuhamya bwinshi bw'ubwenge bagashikiriza ibyo bashikiriza mugabo ugasanga bariko bivugira iby'amacakubiri tugaruke ku ijambo twatanguriye ko ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu abarundi bose nibagaruka ku buntu twarazwe n'abasokuru tuzokogorora murakoze kuri site y'itorero iryo jambo niryo ritangura kandi rivuga neza nk'uko muje murivuga mbega umuntu yoshaka gukurikirana inyigisho z'itorero hari icyo bisabwa mubanza guselekshona umuntu yemerewe kwiga kahise ko Burundi cyane uno munsi hari abadukurikirana bari mu mahanga hari abadukurikirana bari hano mu Burundi ugasanga bari mu ntara hirya hari abadukurikirana bari mu bindi bihugu mbega kugira umuntu ashobore gukurikirana izo nyigisho atari hafi yanyu yo bigenza gute mbega hari programme mu bateguriye abo bandi urakoze programme yo kwigisha twayitanguye tukiri ni Burundi 2013 kandi abona tanguye kwigisha naraweretse nti hari ikibi kigira kwize mu minsi iri imbere muracirinda uko jewe nashize umukono ku masezerano yarusha nemera ko nje kushaka amahoro nje kuzana
umwumvikano mu barundi. N'ubu nibyo nemera, avuga ati umushinga ntahe yihindukiza mu kirago ntiyihundikiza mu ijambo. Iryo jambo nzorigumako, niho naciye ngire rya site yo kwigisha ababyifuza. Plan du cours irahari, icyo maze gutangura gukora nuko n'abari hanze kubera ibi bidufasha byo kwigisha bijanye n'ingurukana bumenyi, barashobora kumvikana ari 5-6 bari mu gihugu runaka tukabikorera kuri Zoom. Icyo n'ukuri nta kibazo, ariko bivana ku bushake bw'umuntu. Nawe niko ndahata kuko ndazi ingorane abarundi bafise mu mitwe yabo, ndazi ingene ibishobisho biza imbere y'ibindi bagatangura kugutuka ngo wowe wizanye gute, uzi biki, no guha ibintu umwanya wabyo. Nk'uko babivuga, icyamwa kimaze kwera kiragwa, ariko kitarera ntibikunda. Rero ni ukugenza buhoro iyo umaze kumenya uko abantu bameze, na cyane cyane umaze kwiga abarundi. Navuze ni kuva muri politike mu 2004 nagiye gusubira kwiga abarundi, kuko nabona hari kibuze koko kugira ngo baje muri inzira y'umwumvikano. Icyo kibuze rero nsa n'uwashoboye kugitora, ariko simpata abantu, si amashuri obligatoire. Umuntu wese yumva yuko ibyo dushikiriza ari byiza akaza kemera kwiga, kuko ahanini abagenda muri politike i Burundi bagenda nk'ibyaduka kubera bashira imbere ibishobisho, ariko batabanje kwiga ati reka twige Burundi tubumenye, tumenye iyo tere tugiye gukorera ko imeze gute, ibibazo byaje ntibimeze gute, inyishu twozana ni izihe, ibintu hamwe n'ibyo. Rero nivyo nabonye bikenewe, kuko na jewe kugira ngo uje muri politike hari ababinyigishije. Murakoze. Itorero Burundi. Vous écoutez Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Dusozera kino kiganiro kiki Daniel, niki wodubwira canke nakaye kajambo kawe kanyuma wodushikiriza turiko turavuga ivyaranzwe canke ingaruka z'ugwimo ku 1972. Icyo twokora nuko twogwiza inyigisho z'ubumwe n'urukundo n'umubano mwiza mu bonse rimwe, imigambi ihagarika kwigisha urungano rushasha, inyigisho z'ubugwanko zifatiye ku macakubiri no kwinubana, abikika kubiza byashikiye Burundi bakabigirisha imikiro ku nyungu za politike, nabo babihagarike kuko ntaco batwungura atari gukora mu nkova babuza ababo. Leta isabwa ko yoba umuvyeyi wa bose, igakumira ivangura icyo rifatiye ko cyose. Abana b'u Burundi bahagira amahirwe amwe mu buzi, mu mashuri no mu butunzi bw'igihugu. Severe irasaba gukora akazi kayo ihabwa n'amasezerano y'amahoro yo kunywanisha abarundi yasinyiwe yarusha, ariko gutohoza ku byabaye, bakatohoza ukuri ku byabaye, guhagararira abasubiza hamwe, kwandika kahise neza kugira ngo turonke ukuri tuzocira mu migani abazodukomokako. Ikindi nuko twosaba ko leta isaba umugwi mpuzamakungu yigenga ataho yegamiye woza kudutohoreza ku byaha bikomakomeye byakorewe abarundi, byaba nk'ibyaha byo by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'agahomerabunwa, nk'uko biteganywa n'amasezerano y'abarundi yasinyiwe yarusha. Ababigizemo uruhara babihanirwe, twambuga uceyi twakorewe mu kivunga, gutyo dosiye yubikwe, duhangane n'iterambere nk'abandi. Leta kandi nidushireho uburyo bwo kwibuka, gufubana iteka abacu bari mu binogo rusangi, kubagandarira, mbere hubakwe n'icibutso kimwe canditswe ko harabaye ntihakabe, navyo nyene nk'uko bisabwa n'amasezerano yarusha. Akandi kamo ndagatiye abarundi iyo bava bakagera
baratumiriwe gushyira hamwe ishaka n'inguvu bagaharanira kuronka leta ishingiye ku mategeko kandi yubahiriza ihana itababariye abanyabyaha itagira nkunzi ngo ihohotere inzirakarengane ishyira imbere ubutungane kuri twese ishyira imbere neza y'abanyagihugu itabavanguye itunganya amatora neza ata busambo gutyo izodukingira abazokwiyumvira guca mu nzira zo guhirika ubutegetsi no mu nzira z'ibigwanisho intambara tukazigira indahiro uburundi bwiza dukunda kandi twipfuriza ineza ubusagaye busagambe no mu makungu. Reka nagushimire umushinga ntayo waje kudufasha kino kiganiro nizere ko nejo uzogaruka kudufasha. Yego murakoze cyane nejo nzogaruka uko muzoza mumpamagara uko muzoza muntumira nzamboneka kugira ngo tubashe kuganira tubaza twongera tubariza n'abadahari murakoze. Ego cyane ndabashimiye namwe muganga kubona mwaduhaye umwanya kandi kugira mwigishe n'abakunzi ba kino kiganiro tumenye ivyakahise ku Burundi tumenye ukuri kugira tumenye uko twokubaka kandi kazoza kacu. Urakoze cyane Frank nahaye umwanya wanje abarundi bifuza kumenya Burundi bukuri Burundi bushaka gusubira gutsimbatara ukaba igihugu cy'amata n'ubuki kitarimwo amacakubiri kuko niyo ndwara nyamukuru dukeneye kurwanya twivuye inyuma murakoze. Ego nshimire kandi n'umushinga ntahe kiki Daniel Ngendakumana ku mwanya waduhaye kandi nizere yuko no hanyuma muzogaruka kugira mushobore gufashanya na Dr. Mudusigurire mutwigishe neza ibyakahise ku Burundi. Mwakoze cyane kudutumira no hanyuma muze muduhe akanya ni mwatwiyumvira ko tuzobitaba. Ndabashimiye namwe mwariko murakurikirana kino kiganiro tahura kahise ubake ibirama mukeneye kumenya byinshi mu biganiro bishikirizwa na nitorero Burundi muje kuri West Atu akabunungu itorero akabunungu.org cyangwa kuri YouTube itorero Burundi cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp yacu mufise icyo mubaza canke mushaka kushikiriza ikibobakiye ku mutima mukatuvunira urugohe. Ndashimiye Yves yariko adufasha mu hinga bw'ivyuma nkashimira itorero Burundi yadufashije gutegura kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Tahura kahise ubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye byoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye mariko nagutwayike warampemukiye mariko uri njyajya warampemukiye mariko namuhufise warampemukiye we wanteje akaranda warampemukiye mariko nteze intambara iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.